nkiri ngaho mu Burundi nkifungura izo ndya zo ngaho iwacu ni kuri mwe yari twaragendana mugabo vy'ukuri maze mu minsi ibiri ntumwe yari amaze kugenda kandi mu kugenda naragiye yerekwa ry'umwanya mutoya ushobora kuba ryarafashe nk'iminota 30 nasinzira akanya gato mbona mwe yaragenda ego rero numva ngize agahinda muri jewe ngira ngo nibisanzwe ugahinda nagize niwo munsi nabayeho noba narababaye gusumba n'imisi yose ndiko ndaraba uburyo ndiko ndabohwa mu buryo bw'imwemu kakuyo atanisaganizo ndiko ndabona kandi nkisanga hejuru y'imanga niko kabaro nagize n'agahinda iryo joro sinasubiye gusinzira no kuri abaye mu nyakabaro karengeje by'ukuri ino ni ibyo nyine ibintu byabo ngira ngo bimo n'imitongero niko nobivuga kuko ino ibintu ifungwa zaho zose bava ngo ni inkorano amagi ngo n'amakorano iyo miceri ibiki nta kintu ushobora kuronka kiretse umuntu yosura mu gihugu nta muntu azobesha ngo harimo mwe mu yari muri ibi bihugu no kuri biragoye. Mwami Yesu turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucu arakoze sane. Yesu Kristo nashimwe, Yesu Kristo nahimbazwe, bene data dusange urugendo ruja mu ijuru. None rero uyu munsi noyogirirwa ubuntu n'Imana bwo kongera kugaruka kugira ngo tubandanye umunsi ndabazane intahe ya mwene data aje kubashingira na cane kuri ibi tumaze iminsi turiko turabwirwa ku bijanye n'ibi by'ibinyobwa n'ibifungurwa mvaruganda mpwemu yera ariko arasemera muri iyi minsi ngo abantu b'Imana babireke kubw'uburuzi buri muri byo abantu b'Imana batariko baratahura kubw'akaboregwe gasanzwe kare muri bino bintu nkuko muza kuvyumva muraza kumva kiri hano mu Burundi agifungura ibyo mu Burundi kuntu yarabanye n'Imana no kuntu byamugendeye amaze gushikayo hamande y'ivyo mwumve uburyo yari mu Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mwumve ibikorwa by'ubusambanyi bihakorerwa mwumve ibyaha biriko birakorerwa ahantu ukuntu bimeze n'ukuntu bingana niho muca mwumva yuko bino bintu tumaze iminsi tubabwira nubwo abatari bake batariko barabitahura na cane muri aya mashengero tuba turimwo abakozi b'Imana abarongozi b'amashengero ibintu batariko barabitahura babona yuko ababivuga ari ubuhumvyi abandi bakabona ko ari kuvangirwa abandi bakabona ko ari kwica urutonde rw'ishengero ariko bene data twagatubwire ko bino bintu birimwo uburozi kandi ubwo burozi bwihishije abantu badashobora kubutahura urabinwa koko ntuboregwa urabinwa koko ntawe ubona uri kuratemba mu nzira ariko akaboregwe karimwo naka kaboregwe kabyara ubusambanyi kakabyara ishavu n'ikimenyamenya muraza kumva yuko aho bamaze gufatwa na bino bintu akaba ari byo bafungura akaba ari byo barya murumva ibikorwa biteye isoni bikorerwa aho hantu. None rero bene data umuntu wese nabe ahantu kwiyumvira kuko kuba biryoshe kuba bisosa burya Samusoni cagiye kumukwegera ntiyakwegewe na Delila aje ari kumuhohosha yakwegewe n'ubuki ubuki yakuye muri wa muvyimba w'intambwe yari yahejeje kuniga Yesu adufashe kandi adutabare cyane wa muvyimba wa yantambwe bari bagwanye nayo akayica niwo ngo bukeye ko biri tubwira asubiyeyo agiye kuraba ikirangara cawo agasanga hari yubuki araheza arabuhakura ararya yongera ashirako niki n'abavyeyi ubundi murabizi nta muyuda nta muisirayeli yarayemera gukora ku muvyimba w'ikintu ukoze ko yabahumanye wewe yarengeye kukorako hanyuma mbere arya nibiri muri nyamuvyimba indani nukuvuga bice bituma bimuhumanya ashahumana kabiri
Yesu adufashe adutabare. Ko niko ibi bintu abantu bariko bararya, bariko baranywa, bariko barambara muri ino myaka byagiye bihumanya abantu b'Imana batabizi, tugenda dushira inkomezi buke buke tutabizi. Abantu rero ubu unye turi mu byo twokwita kwidigadiga, ariko twaranyazwe tutabizi. Yesu adufashe adutabare cyane. Reka ngeze ngaho kugira ngo mubyikurikiranirire, mubyumviririze umuntu wese, hanyuma naho gufata ingingo. Yesu adufashe kandi adutabare cyane. Yesu nashimwe. Bene data, ndi mwene so, urugendo ruja mw'ijuru. Rero nanifuje iri jambo ko turivugana ni namenye Kristo. Wamumenye by'ukuri, atari ibi by'amajambo gusa, kuko abazi Kristo baramuzi. Hama rero icyo nagomba kuvuga ni iki: je ndi Umurundi, mugabo sindi mu Burundi. Ndi mu gihugu ca Dubai, ubu niyo ndi muri leta z'Abarabu. Rero icyo nagombye kuvuga ni iki: je nabaye ngaho mu Burundi, n'umuntu akunda gusenga kandi yubaha Imana. Hama ndagufata gahunda yo kuja gupagasa muri ibi bihugu. Rero ngezeyo by'ukuri urugendo wagenze neza, naje neza, nshika amahoro. Hama dutanguye akazi ndakora, mugabo nsubiye inyuma gatoya, naje ntafashe umwanya wo kuja imbere y'Imana ngo siguze neza ko Imana ivyemera, kubera nabipangiyeho cengira ko ngenda nta mwanya nafashe kuja imbere y'Imana. Hama rero nivuje kubabwira, jewe naraje ngezeyo ndahamara iminsi 2 ndyamye, ca mbona ko nasanzwe ngira inzozi nziza. Kenshi ndyamye nakunda kugendererwa n'Uhoraho, kanyereka nkabona ibintu vyiza mu bisanzwe. Urazi iyo umuntu aryamye mwemweraka afise mwemu yera, nta bintu byo kurara asambagurika rotabira na biriya, oya, ahubwo abona ubuntu bw'Imana. Rero ngezeyo ryama sanga ningoranye, sanga uko babimbwiye siko biri. Rero ino haragoye kubajajuru, hagoye muri ubu buryo. Rero ino ukabuzi ko waje uva mu Burundi, kuryama nicyo cya mbere kiruhije. Urashika mu byo kuryama ugasanga icyumba mu kiraramo, icyumba kimwe kenshi usanga kirimo abantu 8 kuduga, ari icyumba gitoya kiba kirimo abantu 6, ari ibyumba binini ni 8 kuduga, gushika no ku 12 bararajamo mu cyumba kimwe. Bisigura murara mu bitanda bigerekeranye, naho ujya ko muri interina. Abaciye ku mashuri barabizi, bituvuze interina baramenya ivyo ari byo. Hama rero by'ukuri maze kuryama niho nagira inzozi gatoya nkuko byari bisanzwe, ca mbona mpemu yera amvako agenda. None ndibaza, none ko mpemu yera agiye, uyu mwanya mbaye wande? Ndibaza ati none mbaye wande by'ukuri? Icyo gihe ntagira icyahabaye, nagize agahinda mu mutima, mburiho ndavyifatamo. Mugabo gusa gusenga, nje senga gake gake, kuko ino hantu wowe uja gusengera Labuda. Nubwo mvuze uko amashengero arahari, amashengero arahari, mugabo nta masengero ya mpemu yera ahari. Oya, witegereje imico y'umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru, ukatekereza n'amasengero ari ino, ntaho bihuriye. Rero amashengero y'ino y'amashengero y'abasitari n'ay'abanyanigeria mu bisanzwe. Hama n'amashengero atagira mpemu yera, n'amashengero amwe bakora ko abantu bagatembagara. Ibyo musanzwe mubibona ku mateleviziyo cyawe n'ahandi. Bene aya masengero ayo sayo Kristo, biyitira Kristo mugabo saya Kristo.
hama jewe ikintu cyagiye kumaramo amavuta ni zifungurwa zino nubwo tuzirya turashika ino tugafungura ifungurwa zaho mugabo harimo kubera kenshi ari ibirungo tugafungura birimo ibirungo byirukana mpemu yara mu muntu. Rero bene data muzi yuko mwafashe imigambi yo kuzino bizwa ko muri abajajuru mubanze muje ku mavi musenga Imana. Sinifuza ko ivyambaye ko bizoshikira undi muntu. Niba ari ikintu kibabaje nuko batampemu yerufise. Rero ndiko ndahamara amezi 2 n'indwi 3 none ngiye kuryama kugira ngo kagatiro nesanzwe mboneramo, hanyuma nza kubona ndiko ndabohwa mu buryo bw'impemu. Naribona mu bisanzwe ndano mu mwijima hejuru y'imanga, ndiko ndabohwa ku buryo budasanzwe n'ukuri. Ndiko ndataka mpamagara Imana wo nkura ahantu, niwe wo kunkiza, niwe wo kuncira inzira. Ndatera induru mu gutakambira Imana nisangana mu mwijima. By'ukuri nagize agahinda mu mutima, narababaye, ngira ingorane mu buryo budasanzwe. Ino by'ukuri ego benshi barahirukira, niba bakeneye kurondera isi sawa, mugabo yitwa kari umujeju ni ingorane. By'ukuri ndababwiza ukuri, ino umwanya umwe biragutangaza kari ku isi, undi mwanya kagutangaza katari ku isi. Gute? Gerevuze muri ubu buryo. Jewe ndiko ndarengana aho tuba sahano mu gisagara, mugabo iyo dukorera tubakorana mu gisagara. Rero ndiko turarengana mu mabarabara iyo dukorera n'ahandi, n'ukuri tubona abantu bari gusa. None ga bene data, abantu bagenda bari gusa, ibintu birashobora kubana na mpemu yera, ashobora kuguma muri wowe sawa. Wowe uravuga ati je navyo ndimo kwanza nta nivyo nafise ku mutima, mugabo wumve ko hari ivyo umuntu ari mu mpemu yera adakwiriye kuraba, biteye isoni, by'ibitera soni mu bisanzwe. Jebwe abaye bwa mbere mbona umuntu agenda ari gusa, aho umuntu agenda yambaye intuze ya underwear. Tuvuze underwear tuba tuvuze kaga zabambarira k'abadamu konyene, atanaga kabutura kariko kamona mwibarabara ari gusa, kibaza n'umuntu niki ingorane. Rero bene data ba Kristo turi mu rugendo rujya mu ijuru, ndahanura bene data afite urugendo waba barapanze umugambi wo kuzino, mugabo batigeze basenga Imana ko yuko tumwe turaguza ubugingo, ubwo turayiba ubugingo dukunda ivyo by'umubiri. Turagurisha ubugingo bwacu buja muri gihonomu, tuja kurondera iby'akanya gato, ibitwarwa n'umuyaga, ibitazoramo ibihe birebire. By'ukuri ndababwiza ukuri, aho dukorera n'ingorane, mu kibano n'ingorane. Ino by'ukuri mvuga ivyambayeko, ino umugabo wamutereta nk'umugore. Ngira ngo abakobwa ntibateretswa nk'uko abagabo bateretswa. Abagabo ugira ngo uri mu kazi, uje kuganiriza akakubwa kiganira kubaza, akubaza ngo mbega uri umutinganyi mu ndimi zabo. Mbega uri umutinganyi, ati none mpa dukora uku, cakumpe caka ngira ibi n'ibi. Kibaza nigasha ahantu ni kwisi ni hehe. Ni ingorane rero bene data. Ndahanura abantu bafise imigabo yo kuja gupagasa n'iki gihugu. By'ukuri ibihari si iby'umujajuru, ibihari n'ibyo muri ubugingo butoya by'uyu mubiri.
rero ukaba uzi yuko wafashe umugambi wo kuja mu ijuru. By'ukuri igihugu cacu igihugu ciza, nubwo turi iby'umubiri muba turafitiye ubugingo. Iby'umubiri nabyo turabifise kuko ntidupfa kandi turabaho. Jewe ngarukije agatima nkatekereza iwacu, nkatekereza aho uburyo abantu rabuda bisoreye mu nyambaro no mu bikorwa, kandi ashima leta yacu yashyize imbere yuko umuntu w'umutinganyi, umugabo ku mugabo akwiriye guhanwa ku rwego rw'intangarugero. Ino rero babihaye ikibanza kidasanzwe. Rero ndahanura bene data, ni nk'uko ushobora kuhagera ugahura n'ingorane ukabajamo, ugasanga bagushikanya aho uja kuba ushikiye muri bo. Nushikira mu cyumba kirimo abantu 10, none mbega wowe uzobabamo gute? Arabatinganya uzobabamo gute? Ko ari igihe ushobora kugira umwaka bakagufata ku nguvu. Ikibazo izo zose ni nkambamye ku muntu w'umukristo afise urugendo rwa Dubai. Ibyo mvuga si inkuru mbarirano, nibyo niboneye n'amaso yanje, ndetse n'ubu ndakomeje kubibona. Aho je ntashobora kumara indwi imwe atawuje kumbaza ngo ibi nibi. Nahisemo kubabwiza ukuri, twe mu Burundi umuntu w'umutinganyi bamuca izosi. Rero bene data, ndabahanura gukunda ubugingo bwiwe kandi akaba akunda ijuru, akaba akunda ubuzima ibihe byose. N'ukuri yubaha Imana mu buryo Imana yamuhaye, kandi anyurwe nuko Imana yamugize. Rero turabasaba kumva babikunze, kandi kuba bafise kubitahura no kuvyumva, ntemuyera abashoboze kuvyumva. Mu by'ukuri byino biragoye, uko tubitekereza siko biri. Uko bakubwira ngo hameze uko, ngira ngo abari ino ni gake umuntu yo kubwiza ukuri. Ni gake umuntu akubwiza ukuri akubwira ati n'amahoro, ibintu ni sawa, ibintu bibona ariko ushikiye. Aha rero ndababwira ukuri bene data, bajajuru, bakunzi ba Yesu Kristo. Iyi nuvuga Yesu kamenguza ikintu kitabaho. Wabaje ati none murakunda Kristo? Ngo no, ngo nakwiriye no kuvugwa. None gahemu hano utazoro nk'ahantu usengera by'ukuri, ufata umwanya wo kwiherera n'Imana, uyitakambire. By'ukuri hagoye ku muntu w'umujajuro, mugabo kuba umubiri niba ko bamwe babinezerewe. Benshi baragera ino basenga Imana, ubaha Imana kubw'imico yaho n'izifungwa zaho zo mu nganda zirukana mpemu yera, usanga bivanze na ya mahanga, usanga ya ngeso zara barazitanguje. Ndetse rero n'abarundi batanguye nabo ubu ari uko nyene, bamaze gucika nk'iri hanga ryino, iri hanga ry'ubuhonero. Rero bene data, ku muntu akunze ubugingo bwiwe ntabugurane ibyo mubiri by'akanya gato, ahubwo nagume hafi y'Imana, hazosenga agatakamira mpemu yera akamushikira. Rero nagomba kubabwira cari ico, mbwiye ku muntu wese afata ingendo zizima abanjije ku mavi asenge, nawe n'Imana imwemerera sawa, nawe n'Imana itabimwemerera n'ukuri yiyakire mu mahoro kandi abinezerererwe atagahato, kuko ivyo vyose nk'Imana ntuzohahurira n'ingorane zidasanzwe. Ingorane zirahari, n'abari no bose suko banezerewe. Benshi mu bo tukunda kuganira b'abarundi bavuga ati gicyo nsuma itike cyangwa nkagaruza amafaranga natanze zeno ca nitahira. Murumva bene data, mugabo iyo umuntu ari ino benshi bagerageza kugira ibanga
mu mvo izi akubwira ngino ingo n'amahoro amahera arahari, kumvo zuko bakeneye amafaranga arakubwira ati ino kuza Dubai ni miliyoni 10 miliyoni 9 kandi ubwo akeneye gukura miliyoni 3 miliyoni 2 kugira ngo yibandanirize bya bikorwa vyiwe, kandi ubwo abikubwiye ata rukundo rurimo yanguze kugorwa nk'uko agowe. Ni ngorane rero abantu bakunda ubugingo bakunda uhoraho bakunda Yesu Kristo, ndabahanura mwubahira Imana mu gihugu cacu ko dufise aho gusengera umwanya wo kwiherera n'Imana. Sana uzovuga ati ndagiye hajya fata umwanya wo gusenga, oya mwama mu bikorwa ivyo nyene. Abantu ni furu ni gake ahantu tuba abantu bake baba bahaba usanga nk'abantu barenga 1000. Urumva icyumba gikimwe abantu 10 gikimwe abantu 15 gikimwe abantu 8 gahema ni ngorane. Ino rero abahari abo tubana bose sawa mu iki gihugu n'abava amahanga nkuko biri, abarabu bose uzibagize umugabane bose barahari, abagana aba Afrika nzima ngira ngo nta numwe badahari. Gusa n'ibihugu byacu byo muri Afrika biri kuri zinkengera nta batandukaniye nabo, imico barayisangiye. Ko nitegereje uko nabona mu Burundi nkabona n'ibirino by'ukuri nasanga ritandukaniro rikomeye by'ukuri. Bwabaye bwa mbere numva umugabo arisha umugabo nkawe by'ukuri sanga ni ikibazo gikomeye. Mbega uzovyirinda gute? Mbega uzohaba gute? Mbega uzokora iki gituma ugumana nkemu wahawe? Ko ibirungo ino ifungurwa zaho keshi ni ibirungo gusa, amazi yawe ni ngorane. Amazi tunywa amazi ava mu biyaga kandi n'amazima y'amahingurano baba baradefye mu bigega, kandi urumva nayo abarimo bya birungo nyine nk'uko bisanzwe. Rero biragoye kabisa kumva ukunze ubugingo bwiwe, kumva kunze Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we mu bugingo bwiwe, yotuza agaturiza hari agasenga Imana, akubahira Imana mu byo yamuhaye by'ukuri, hanyuma urugendo rukaba amahoro nzogenda neza. Aha natwe tubabwira amajambo, ibi tubabwira by'ukuri dusenga dusaba Imana ati Mana woducira inzira se tusubira iwacu, ubwo turabona ko ubugingo bwacu buriko buraja mu mahonero. Birababaje, sinzi ko abantu bose babagira inzozi nk'uko nama ndazigira, hanyuma kagira igihe urota bakuboha. Mbega kuva ngezino uyu munsi nta nzozi nziza nkigira, ni ibibazo gusa. Mbona ibyo mbona mu nzozi si ibyo kuvuga, narota mbona ndi mu munezero, ndi mu bihe byiza, ndi mu Mana utagira, sinzi ko nabibabwira by'ukuri. Mugabo uyu munsi usagahinda n'umubabaro mu mutima wanje. Ama rero bazovyumva, Imana ibafashe kubitahura no kubyumva, ndetse bamwe bazafata umwanya wo gusenga, Imana izobereka ukuri kw'ibyo ndababwiye, Imana irahezagire. Murakoze cyane. Isi cyo mubaza nshobora kwakura kuri izi nimero zikurikira: 6 4 ubusa 9 ubusa 3 6 5. Kubari hanze y'igihugu tambutsa agamenyetso ko guteranya 2 5 7. Yesu aheza itwi tusemerera.